Iyi mwumviriza ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa nanje Fidel Niyongabo. Mu Burundi abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa politike Gitega no ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuga ko bari mu bukene bw'amazi budasanzwe. Turashobora no kumara indwi tudafise amazi, rero iyo tuyakeneye turaja mu myonga, rero usanga atari meza mugabo kubera atakundi buri bugira hakurya burura yakoresha. Uyo ni Irene Dusengimana, umunyagihugu aba mu gisagara ca Gitega. Aha Igitega dusanzwe dukoresha amazi ari hariya mu bubiko, hariya mu kuzimu bayakuramwo babanje kwimba kugira ngo ashobore gukwira, urabona ko bidakunda. Uyo nawe ni Venama Nirambona, buramatari w'intara ya Gitega. Urunani rw'amashirahamwe 40 adaharanira ivyicaro vya politike muri Senegal yanse ivyasabwe na Perezida Macky Sall vyo kugira ibiganiro vyoshiraho itariki y'amatora y'umukuru w'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye Uburusiya ibindi bihano bishasha. Idonido y'aya makuru yose ni mukanya isasi. Amakuru rero avuga hirya no hino kw'isi. Urunani rw'amashirahamwe 40 adaharanira ivyicaro vya politike muri Senegal rwanse ivyasabwe na Perezida Macky Sall vyo kugira ibiganiro vyo gushiraho itariki y'amatora y'umukuru w'igihugu. Amashirahamwe yifuza ko amatora yigijweyo na Perezida Sall atunganywa imbere y'itariki 2 y'ukwezi kwa kane. Edi Gwema araduha ibindi kuri inkuru. Perezida Sall akomeje kotswa igitutu cyo gutangaza itariki amatora azaberaho. Amatora muri Senegal yagombaga kuba tariki ya 25 y'uku kwezi. Mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu, Perezida Sall yabajijwe impamvu adatangaza indi tariki nshya y'amatora, asubiza ko iyo tariki izava mu biganiro bizatangira kuwa mbere bizahuza abantu b'ingeri zose bavuye mu nzego zitandukanye. Yumvikanishije ko yizeye ko kuwa kabiri w'icyumweru gitaha igisubizo ku ngengabihe y'amatora kizaba cyabonetse. Ibyo avuga ariko ntibikozwa abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abo mu miryango ya societe civile. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Boubacar Camara uri mu ihuriro ry'abakandida mu matora yavuze ko batemera icyifuzo cy'ibiganiro, ko icyo bashaka ari amatora ateguwe mbere y'itariki ya 2 y'ukwezi kwa kane. Iyi niyo tariki manda ya Perezida Sall igomba kurangira. Ubwo yavugiraga kuri televiziyo, Perezida Sall yavuze ko inshingano ze nk'umukuru w'igihugu zizarangirana n'iyo tariki. Gusa abajijwe igihe abona amatora azabera, yavuze ko bigoye kuyategura mbere y'iyo tariki. Muri icyo kiganiro, Perezida Sall yanavuze ko ashobora kurekura by'agateganyo cyangwa agatanga imbabazi ku banyapolitike bafunzwe barimo Ousmane Sonko na Bassirou Diomaye Faye. Urakoze Edi kuri iyo nkuru. Ubutegetsi bw'igisirikare muri Guinea bwakuyeho inzitizi zose ku mbuga ngurukanabumenyi zari zarashizweho mu mezi 3 arangiye, bibaye inyuma y'uko amasendika y'abakozi atangaje ko ategekanya gutanguza imyerekano mu gihugu cyose kuva ku munsi wa mbere utaha. Dusubire dutega amatwi Edi Gwema. Iyo myigaragambyo izaba igamije gusaba irekurwa ry'umunyamakuru Sekou Jamal Pendesa ukuriye sendika y'abanyamakuru, igabanuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku masoko no gukuraho inzitizi kuri interineti. Iyi myigaragambyo igiye kuba mu gihugu havugwa ibibazo byinshi bishingiye ku kuba guverinoma yarasheshwe ntisimburwe n'ibindi. Byari biteganijwe ko kuri uyu wa gatanu aribwo urukiko rufata umwanzuro ku rubanza rw'umunyamakuru Pendesa. Ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa amezi 6. Muri Guinea, ubuyobozi bwa gisirikare bukuriwe na Generali Mamadi Doumbouya wafashe ubutegetsi ku ngufu mu 2021 binyuze muri coup d'etat, buvuga ko icyemezo cyo kugabanya ikoreshwa rya internet cyafashwe kubera impamvu z'umutekano w'igihugu. Kuri uyu wa mbere ushize, Generali Doumbouya yatangaje ko asheshe guverinoma ndetse anategeka igihugu gufunga imipaka yacyo. Yanategetse ko abagize guverinoma bamburwa pasiporo zabo, imodoka z'akazi na konti zabo mu mabanki zigafatirwa.
kuva Dumbuya ageze ku butegetsi nta myigaragambyo myinshi iba. Mu 2022 abategetsi ba gisirikare babujije imyigaragambyo mu gihugu. Ababigerageje abanyamakuru, abo muri societe civile n'abo mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye batabwa muri yombi. Kubera igitutu cy'amahanga, ubuyobozi bwa gisirikare buherutse gutangaza ko buteganya gusubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili mu mpera z'uyu mwaka. Leta zunze ubumwe za Amerika yafatiye Uburusiya ibihano bishasha vyose hamwe n'amajana 5 ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Nininahazwe. Ivyo bihano bishasha vyega igisata c'ubutunzi, ic'amahinguriro y'ibigwanisho, aho Uburusiya buvanye ibigwanisho, abagerageza kuburizamwo ibihano vy'Uburusiya n'abagize uruhara bose mu ipfungwa ry'umunyepolitike Alexei Navalny atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu aherutse kugwa mw'ibohero mu Burusiya. Itangazo rya Perezida wa Amerika Joe Biden rigira riti: ibi bihano bizokora ku buryo President Vladimir Putin yishura ikiguzi kinini ku gasomborotso akorera amakungu niburabuzwa akorera abari mu gihugu ciwe. President Biden yishimiye kandi inguvu z'ishirahamwe ry'ibihugu vyo mu burengero vyishinze kwivunira umwasi hamwe OTAN. Yasiguye ko mu gushigikira Ukraine iryo shirahamwe ryerekanye ubumwe rizokwama na ntaryo rifasha Ukraine kandi ritazohiga imanga kurihisha Uburusiya amabi n'agasomborotso yavuze ko bukorera Ukraine. Muri iryo tangazo, President Biden abandanya kuvuga ko ari ngombwa ko inama nshingamateka ya Amerika yemeza yandi mafaranga yo gufashisha Ukraine hatararengerana kuko ico gihugu atabigwanisho gifise. Amerika ifatiye Uburusiya ibindi bihano mu gihe kuri uno wa gatandatu imyaka 2 izoba irumanye Uburusiya butanguye kugaba ibitero muri Ukraine. Ubumwe bwa Buraya nabwo nyene buri mu nzira yo gufatira ibihano bishasha Uburusiya. Ivyo bihano bizoba birimwo ukuziririza abantu n'amashirahamwe amajana 2 yo mu Burusiya gukorana ubucuruzi n'amasosiyete yo mu bumwe bwa Buraya. Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Umuvyeyi w'umunyapolitiki atavuga rumwe na leta y'Uburusiya Alexei Navalny yitavye Imana, itangaje ko yabonye ikiziga c'umuhungu wiwe. Mu butumwa bwa video yasohoye, umuvyeyi wa Navalny yavuze ko ubutegetsi bw'Uburusiya buriko bumukora kw'iterabwoba. Ibindi kuri inkuru dusubire tubibaze Diane Nininahazwe. Lyudmila Navalnaya, nyina wa Alexei Navalny, muri ubwo butumwa bwa video yavuze ko inzego z'iperereza mu Burusiya zishaka gushingura umuhungu wiwe mu kibanza c'ibanga kandi atamihango yo kumuherekezanya iteka. Navalnaya asigura ko inyuma y'imisi yaramaze yarimwe uruhusha rwo kubona umuhungu wiwe ku munsi wa gatatu w'inondwi yagiye mu buruhukiro bw'abapfuye ahari ikiziga ca nyakwigendera akakibona ariko bakanka kukirekura. Yagize ati: amategeko aratomora ko babwirizwa kumpa ikiziga ca Alexei, ariko hakubikora bariko bantera ubwoba bantegeka ahabwirizwa gushingurwa, ryari yoshingurwa na gute yoshingurwa. Ibi ntivyemewe n'amategeko. Muri iyo video yaciye ku rubuga rwa YouTube rw'umuhisi Navalny, nyina wiwe yabandanije kuvuga ko ubutegetsi bw'Uburusiya bwifuza gushingura umuhungu wiwe mw'ibanga, agira ati: bashaka kuzontwara ahari imva bakambwira bati aha niho umuhungu wawe ashinguye. Ibi ndavyiyamirije. Umuvyeyi wa Navalny nta donido yatanze ku kungene yasanze ikiziga c'umuhungu wiwe kimeze. Gusa ku rundi ruhande, umwe mu bakora amatohoza atavuze amazina yamubwiye yuko umwanya uri kuramujana kuko umubiri w'umuhungu wiwe uri kurabora. Akemeza ko imbona nkubone yatewe ubwoba n'abamubwiye ko atihuse kwemera ko umuhungu wiwe ashingurwa mw'ibanga bazomenya ico bakoza ikiziga ciwe. Ntaco ubutegetsi bw'Uburusiya buravuga ku bwoba n'igitutu uyu muvyeyi wa Alexei Navalny yemeza ko ariko araterwa. Icegeranyo abaganga bahaye nyina wa Navalny kivuga ko yahitanywe n'urupfu rusanzwe. Umuryango w'umuhisi Navalny n'izindi mpande zitandukanye y'amarabo bavuga ko atankeka yishwe n'abategetsi b'Uburusiya. Ni ivyagiriji Uburusiya buhakana bwivuye inyuma. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya rero amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi
ejo yavuze ko atari ngombwa ko asaba inama nshingamateka y'igihugu ciwe uburenganzira bwo gutera u Rwanda kuko hari inzira zatanguye zo guhuza mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri hagati y'ibihugu vyombi. Edi Gwema adufitiye ibindi. Aha yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru ku magambo yavuze ubwo yiyamamazaga yo gutera u Rwanda ruramutse rurashe isasu na rimwe ku butaka bwa Kongo. Ibi yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyatambukijwe kuri televiziyo y'igihugu. Perezida Tshisekedi yavuze ko igikenewe ubu ari ugukoresha ubushishozi n'ubwenge kurusha kujya mu ntambara. Yatanze ingero zibirimo gukorwa birimo gahunda y'ubuhuza ya Perezida Joao Lourenço wa Angola ugomba kuzahura n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo, ariko buri wese ku giti cye muri Angola mu cyumweru gitaha. Yavuze ko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC nawo ufite gahunda yo kubonana n'abakuru b'ibihugu by'akarere kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo uyobora EAC muri iyi minsi kuri uyu wa kane yari mu Rwanda, aho azava ajya muri Kongo no mu Burundi. Muri iki kiganiro cyamaze hafi amasaha abiri, Perezida Tshisekedi yanabajijwe niba ateganya kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwe. Yarahiye aratsemba ko adashobora kubonana nabo, ko ahubwo ibiganiro yifuza byaba hagati ye na Perezida Kagame w'u Rwanda. Yibukije ko ibi yanabibwiye Perezida Kagame imbona nkubone mu nama baherutse guhuriramo i Addis Ababa mu cyumweru gishize. Perezida Tshisekedi yongeye gushinja u Rwanda gusahura umutungo wa Kongo, avuga ko icyo gihugu cyakirijwe n'amabuye y'agaciro gisahura igihugu cye. Yagaragaje ko azakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano n'amahanga. Twakwibutsa ko kenshi u Rwanda ruhakana gutera inkunga umutwe wa M23 n'ibirego by'uko rusahura imitungo ya Kongo. Tukivuga ku kibazo cy'umutekano mu karere, umukuru w'igihugu ca Sudani yo mu manuko Salva Kiir Mayardit akaba kandi ari nawe arongoye umuryango w'ibihugu vya Afrika y'Ubuseruko yabonanye na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye i Bujumbura mu rugendo Salva Kiir yarimwo mu Burundi. Ni inkuru ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, musomerwa na Thierry Ndayishimiye. Ni mu rukurikirane rw'ingendo ariko arakora mu bihugu bitatu byo muri uyu muryango wa EAC ari byo u Rwanda, u Burundi hamwe na Kongo, bigaragara ko imigenderanire itifashe neza. Mu kiyago c'abo bakuru b'ibihugu, Salva Kiir wa Sudani y'Epfo na Evariste Ndayishimiye arongoye u Burundi bavuganye ko hakwiye ishirwa mu ngiro ryihuta ry'ibyafundikiwe Nairobi bigaherekezwa n'ibyafundikiwe i Rwanda kugira ngo umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo n'ihungabana ry'imigenderanire ntiritandukire ibindi bihugu by'uyu umuryango. Muri urwo rugendo rw'akazi mu Burundi, nk'umukuru w'igihugu arongoye ishirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko, Perezida Salva Kiir yakiriwe mu kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye isaha 3 z'agatondo n'umushikiranganje ajejwe yinjira ry'u Burundi muri EAC Gervais Abayeho. Ku kirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi hazwi ku izina ryo kwa Ntare, Salva Kiir yakiriwe na mugenzi we arongoye u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umubonano w'abo bakuru b'ibihugu wabereye mu mwiherero. Mu itangazo risozera urwo rugendo ryasomwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Ubuseruko Dr Peter Matuki, rimenyesha ko abo bakuru b'ibihugu bashimangiye ko hakenewe ishirwa mu ngiro ryihuta ry'ibyafundikiwe i Rwanda mu gukinga k'umutekano ukomeza guhungabana birushirije mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, ibihakwa gutuma iryo hungabana ry'umutekano ritandukira ibindi bihugu by'uyu muryango ndetse n'imigenderanire yabyo. Nk'uko Dr Peter Matuki yagize ati, Leurs excellences ont noté la nécessité pour les deux États. Ikindi abo bakuru b'ibihugu bavuganye nuko ibihugu bibanye kandi bivukanye u Burundi n'u Rwanda byoshira mu ngiro ibyo byiyemeza mu by'aya mareta abiri y'u Burundi n'u Rwanda yagiye arumvikana mu biyago by'imigenderanire hagati yabyo ndetse no mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko. Bityo ibi bihugu bikareka imigenderanire ikabandanya haba hagati y'abantu, ibintu hamwe no mu bikorwa. Umukuru w'igihugu Salva Kiir yagendeye u Burundi inyuma y'umunsi umwe avuye mu Rwanda, aho yabonanye na Perezida Paul Kagame. Ibiganiro byabo byibanze ku mutekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Ni mu gihe imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda zugaye kuva ku wa 11/0 umwaka wa 2024. Inyuma yo kugendera u Burundi, Perezida Salva Kiir yakomereje mu gihugu kibanye ca Kongo. Urakoze Thierry kudusomera iyo nkuru.
mu Burundi kandi abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura bavuga ko bari mu bukene bw'amazi budasanzwe. Iyo amazi atangwa n'ishyirahamwe Regideso atabonetse, abatari bake bakavuga ko baca bikora mu mazi y'inzuzi bacafuye kubura uko bagira. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika ryifashishije abakunzi bayo mu Burundi, musomerwa na Desire Hatungimana. Abo ba ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bavuga ko amazi atera make cyane ku buryo bayabona rimwe mu ndwi canke ntibayakubita ijisho. Dusengimana Irene ni umukenyezi afite imyaka 30 akaba muri quartier Magarama. Avuga ko kugira aronka amazi yo gukoresha mu rugo bitamworohera. Amazi aratugora cyane nyene, kenshi turashobora no kumara indwi tudafise amazi. Rero iyo tuyakeneye turaja mu myonga, rero usanga atari meza, mugabo kubera atakundi buri bugira hakurya burura yakoresha. Amashuri yisumbuye afise uburaro aharangwa ku bwinshi nayo nyene aragibazo yishirahamwe Regideso ritanze amazi. Ivyo biremezwa n'abarongoye ayo mashuri. Patiri Simoni Nzigirabarya arongoye ishuri ryitiriwe Mugabekazi w'ubwitonzi numwe muri abo bayobozi. Muri Regideso bikagwa muri ya misi yuko nabo badatanga amazi ngaha muri quartier iwacu, tuca tugira ubukene bw'amazi gushikaho n'abana bagenda kuvoma amazi hariya mu masoko ari yepfo mu mibande, bakaheza bakayazana ku mutwe kugira ngo bashobore kuyadushikiriza. Buramatari w'intara ya Gitega aremeza ubwo bukene bw'amazi ku mugwa mukuru w'intara arongoye, aho abayaronka bari munsi ya 50% nk'uko abivuga. Venamani Irambona yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko ico gisagara gitera caguka ku murindi udasanzwe, ariko amazi atorongerezwa. Agashima ariko ko hari ibikorwa vyabaye birakogwa kugira na makahari aboneke. Vyaragaragaye yuko ngaha Igitega dusanzwe dukoresha amazi ari hariya mu bubiko, hariya mu kuzimu mu gifaransa bita nappe phréatique, bayakuramwo babanje kwimba bagakoresha amapomo. Niyo mazi mu bisanzwe dukoresha ngaha, be n'ayandi ava ku misozi na cane kugira ngo ashobore gukwira abene gihugu bo muri kino gisagara vy'ukuri babona ko bidakunda. No mwishirahamwe Regideso ritanga amazi mu karere k'ubuseruko bemeza ubwo bukene bw'amazi buturuka ku kubura uburyo bwo kuyagwiza. Claude Manirakiza ahagarariye iryo shirahamwe Gitega aravuga ko hari umugambi munini uzozotorera umutura mu ico kibazo. Leta y'u Burundi ifashijwe na leta y'Ubufaransa. Mu bisanzwe turavye amazi ari ngaha mu gisagara ca Gitega novuga yuko ari nk'ica gatatu c'amazi akenewe. Hariho umugambi wo guhingura aya mazi uruzi Ruvubu, tukaba tuko turagifashwamwo n'igihugu c'Ubufaransa, n'ubu baracariko barakora. Uwo rero ni umugambi novuga wagutse uzoza utorera inyishu amazi yo ngaha mu gisagara ca Gitega mu myaka itari mike. No mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura giharugwamwo abantu bababa ibihumbi 900, amazi atangwa n'ishiramwe Regideso naho nyene aharugwa ku rugero ruri munsi ya 50% nk'uko amakuru ava muri iryo shirahamwe bivuga. Ababa cane mu makartier yo mu buraruko no mu manoko bw'ico gisagara bakavuga ko amazi atangwa na Regideso baza barayibagiye bikora ku mazi y'inzuzi. Vuga yuko ikibazo c'amazi ngaha cabaye ndazi. Twe nk'ubu ntitukironka amazi, turamara n'inga yose atamazi aje. Tuja kuvoma mu nzuzi zitwegereye. Twe ndukuri ngaha amazi turayabuze ca, turakanya amazi n'amabomba ahari. Hariho iryo mu kazima bararyugaye. Kenshi tuvoma mu gerero yaruze dutemba ko hariye. Bamwe mu banyepolitike ntibatahura ingene leta y'u Burundi ifata minenegwa igisata c'amazi kandi amazi ariyo buzima. Agatongwa Sarongwe mugambwe SNL agatangazwa n'ingene abarundi babura amazi, igihugu cyabo cuzuyemwo amasoko y'amazi menshi. Natanze akarorero niyo musi no gatanga. Dar es Salaam amazi bakoresha ava ku birometero birenga 80. Mugabo twebwe kuva ngaha gushika ku kibira ni birometero bingana. Kuva ngaha gushika ahahigi Mutambo ni birometero bingana. Twosaba cyane dushimitse leta ko yo kwigora ikicarana n'abahinga kigatunganywa gushasha ku neza y'abarundi bose. Naho mu buyobozi bwa Regideso badashima kugira ico bashikirije kuco bakiriko kirakogwa mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'amazi, bamwe mu bakozi b'iryo shirahamwe bavuga mwibanga ko hari umugambi uri mu bubati bw'abarongoye iryo shirahamwe utashizwe mu ngiro. Uwo nawo wari wo kongereza amazi akuwe mu kiyaga Tanganyika ku rugero rwa metero kibe zirenga 40,000, ukaba wari wateguwe n'umuryango utabara imbabare kw'isi CICR mu mwaka wa 2018. Iryo shirahamwe rikaba ryakoresheje amafaranga angana no muri yaridi 1,500,000 amafaranga y'amarundi. Umugambi mugufi leta yashize imbere mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura
ubicishije mu mugambi amazi water no gutanga amazi akuwe mu kuzimu mu ntumbero yo kurwanya ingwara zituruka ku isuku rike na korera n'izindi. Ariko abama mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura n'abashimba uwo mugambi mugufi basaba nyabo na leta ibicishije mu ishirahamwe Regideso gutorera umuti ibibazo bituma amazi ahinguwe n'iryo shirahamwe atabashikira. radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Rwanda abagize inama nshingamateka ku munsi w'ejo wa kane baremeje integuro y'itegeko ryemeza amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza agenewe kwakira abimukira n'abasaba ubuhungiro bashobora kuva mu Bwongereza. Eric Bagirubusa adufitiye inkuru y'imvaho. Mu gihe cyo gutora uyu mushinga abadepite babiri bawanze, abandi babiri barifata, 58 barawemeza. Ni nyuma yo kumva isobanura mpamvu y'uyu mushinga bagejejweho na Bwana Emmanuel Rugira Shebuja, Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta. Ndatekereza ko abagize inteko ishinga amategeko mwumva neza impamvu u Rwanda rwagiye muri aya masezerano. Abanyarwanda dufite amateka kuba abenshi muri twe twarabaye impunzi mu bihugu bitandukanye, ariko kandi dufite n'amateka yo kuba twaracyuye impunzi nyinshi z'abanyarwanda mu gihe gito. Tukaba rero twarasanze tugomba gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo by'impunzi n'abimukira ahandi muri Afurika ndetse no mu isi yose. Mu badepite 12 bagize icyo bavuga kuri uyu mushinga w'itegeko, babiri gusa nibo bagaragaje icyo bafata nk'impungenge, bibaza impamvu Ubwongereza bwanze kwakira babugannye babuhungiraho bugahitamo kubohereza mu Rwanda. Depite Frank Habineza yabimburiye abandi. Nabonaga abantu bari mu Bwongereza atari abantu bavuga yuko babuze aho bajya, habo bari muri Libya, kubera ko bo bari bageze mu Bwongereza cyangwa se bagezeyo, kandi amategeko ateganya yuko umuntu igihugu yagezemo cyo gifite inshingano yo kumwakira. Nkumva yuko zizari inshingano cyangwa ari inshingano z'igihugu cy'Ubwongereza kubakira, kitagombye kuzana izo nshingano kuri leta y'u Rwanda. Nubwo leta y'u Rwanda ari byiza byinshi yakoze cyangwa se gikora, kumva ko ari inshingano z'Ubwongereza itagombye kwikura mu mutwaro wayo kugira ngo yikorere u Rwanda. Iyi ntumwa ya rubanda yanabajije ibindi bibazo Minisitiri w'Ubutabera wari uhagarariye leta y'u Rwanda kuri uyu mushinga. Dukurikira mu itangazamakuru yo mu Bwongereza, hari n'abagaragaje yuko bashobora kuba batifuza kuza, nk'abo bantu baba batabyifuza kuza mu Rwanda, karuburiza kuvuga ko ugomba kubazana mu Rwanda. Ibi byose mwabifatamo gute? Ni ibibazo Minisitiri yavuze ko bimwe muri byo nta bisubiza bifiteho. Inyungu zo wagiye usobanura ndumva biri mu busesenguzi, ibyo ntabwo nasobanura gusa biri mu masezerano n'impamvu yayo ko twagiye tugirana ibiganiro, ariko nta na rimwe twigeze tujya mu byo mwavuze. Ni ibintu abantu bashobora gusesengura, ariko byo wenda ntabwo ari imwe mu mpamvu yatumye tujya muri aya masezerano. Impamvu ni ugusubiza icyo kibazo cyugarije isi. Bitandukanye na Depite Germaine Mukabarisa, Depite Odette Uwamariya n'abandi bagenzi babo bavuze, nta mpungenge na nkeya bagaragaza kuri iyi gahunda. Hari n'abagaragaje ko ahubwo kuri bo byabatindiye. Nyakubahwa Spika, nashimishijwe by'umwihariko nuko muri uyu mushinga cyangwa se muri aya masezerano hagaragaza ko abazaza bazaba integrated muri sosiyete nyarwanda. Tukaba tugaragaza ko twiteguye cyane kubakira, kuko ibyo dukoze birenze amategeko, ahubwo ni igikorwa dukoresheje umutima ukunze. Ariko by'umwihariko nagira ngo nshimire yuko guverinoma y'u Rwanda yemeye kujya muri ubu bufatanye, kubera yuko abanyarwanda tuzi umubabaro wo kubura uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse n'uburyo iyo habaye ibibazo nk'ibyo imibereho y'ikiremwa muntu ihungabana. Undi mudepite wa kabiri utanyuzwe n'aya masezerano yo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda, mu bisobanuro yasabye Minisitiri w'Ubutabera n'intumwa nkuru ya leta ni Jean Claude Ntezimana. Akibaza ku buryo Ubwongereza bwashoyemo ingengo y'imari. Nyuma yo kuvuga ko batabakiriye, bakavuga ko bagomba no gutanga n'amafaranga yo kubafasha, nkibaza impamvu aya mafaranga batanga kandi atari na make batari kuyakoresha mu kubafasha bari muri icyo gihugu. Nkibaza noneho icyanyuma inyungu bazabikuramo mu gihe impunzi n'abimukira bazaba baje mu Rwanda. Minisitiri Rugira Shebuja yamusubije, aya mafaranga ntabwo ariyo dushyira imbere. Icya mbere ni ukureba ko ibihugu byombi, u Rwanda cyane cyane ni narwo mvugira uyu munsi, ko twaba igisubizo mu kibazo dufite nk'uko nari nabisobanuye cyugarije isi cy'abimukira. Aya mafaranga naza gusa kugira ngo tube twashobora kugira ngo babeho neza bigendanye n'uburenganzira bwa muntu.
uyu mushinga w'itegeko numara kwemezwa burundu biteganijwe ko u Rwanda ruzakira impunzi n'abimukira bagera ku 10,000 mu gihe cy'imyaka 5. Mu mezi ane ya mbere rukazabanza kwakira bagera mu 2,000. Ni umushinga Ubwongereza bumaze gushoramo akayabo ka miliyoni zibarirwa muri 240 z'amapawundi, ni ukuvuga barirwa muri miliyari 300 z'amafaranga y'amanyarwanda. U Rwanda rugatangaza ko ku bufatanye n'Ubwongereza hahuguwe abagera ku 151 bazaba bashinzwe imirimo yo kwita ku bimukira n'impunzi zizaturuka mu Bwongereza. U Rwanda runavuga ko kugeza ubu rwateganije zimwe mu nyubako bazabamo zirimo amahoteli bitari ihame ko bazatura hasa nk'inkambi, bazaba bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Abagize inteko y'Ubwongereza umutwe w'abadepite bemeje ko umushinga w'itegeko ufite ishingiro. Komisiyo idasanzwe ya Sena yabaye isabye leta y'Ubwongereza kubiwuhagaritse hagasuzumwa niba koko u Rwanda ari igihugu gitekanye. Iragenda yumva abatangabuhamya batandukanye icyo babivugaho. Ni gahunda yatangiye mu mwaka w'2022 ariko inkiko z'Ubwongereza zikagenda zikoma mu nkokora zivuga ko kohereza abimukira n'impunzi bihabanye n'amategeko. Abaharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, ibitangazamakuru bitandukanye, imiryango itegamiye kuri leta bakomeje kugaragaza ko u Rwanda atari igihugu gitekanye cyo koherezamo abimukira n'impunzi. Ijwi ry'Amerika yavuze ko ubutegetsi bw'Uburusiya buriko bumukora